igenekerezo rya mbere Kigarama uko umwaka utashe, Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe kurwanya SIDA. Kuri uwo munsi nakaryo keza ko kwifatanya n'abasanzwe bagendana umugera wa SIDA no kurabira hamwe ibimaze gukorwa mu rugamba rwo kurwanya SIDA kugira ngo tuzoshobore gushikira ihangiro ryo kurandurana n'imizi uwo mugera wa SIDA usanzwe uhanze isi yose. Uyu mwaka w'ibihumbi 2024 umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya SIDA uzohimbazwa ku civugo kivuga giti dutsimbataze agateka kazina muntu mu bikorwa byo kurandurana n'imizi umugera wa SIDA. Iki civugo kitwibutsa ko umuntu wese akwiye kubaho neza kandi akubahirizwa mu gateka kiwe. Nakaryo kandi ko kwibutsa bene gihugu abasanzwe bashigikira Burundi n'amashirahamwe ashigikira abagendana umugera wa SIDA ku rugamba rwo kurwanya umugera wa SIDA rutararangira, ahubwo ko gushira hamwe inguvu bikwiye gushimangirwa kugira dukingire abatarandura, twongere duhangane n'ingaruka mbi zishobora gushika ku bene gihugu bamaze kwandura uwo mugera wa SIDA, mu ntumbero yuko nabo babandanya babaho neza. Gushika ubu gushira inguvu hamwe byatumye haba intambwe ishimishije mu rugamba rwo kurwanya umugera wa SIDA, kuko ibiharuro by'abagendana umugera wa SIDA byavuye kuri 6% mu mwaka w'ibihumbi 2002 bikaja ku busa n'ibice 9% mu mwaka w'ibihumbi 2017 nk'uko icigwa cakozwe muri ico gihe cavyerekanye. Umugera wa SIDA kandi waragabanutse cyane, n'imfu zandurutse kuri uwo mugera zaragabanutse cyane ku bice 61% mu mwaka w'ibihumbi 2022. Igihugu kiri hafi yo gushika kuri rya hangiro rya 95% ku isi yose mu kurwanya umugera wa SIDA. Muri iki gihe ibice 95 n'igice kwijana by'abagendana umugera wa SIDA baramaze kumenya uko amagara yabo yifashe. Ibice 99 n'ibice 8 muri abo bari ku miti ipfufahaza. Muri abo kandi bari ku miti ibice 90% bakaba bafise ibipimo byerekana ko umugera wa SIDA mu maraso utigaragaza. Ivyo vyashobotse kubera ukwitanga kwa leta y'u Burundi, ukwegereza ubuvuzi abene gihugu, ukwitanga kw'abahurikiye mu mashirahamwe y'abagendana umugera wa SIDA, ukwegereza no kuronsa ku buntu imiti ifufahaza. Byaciye bituma Uburundi buronka ikibanza ca mbere mu kurwanya SIDA muri Afrika y'ubuseruko niyo hagati. Dufashe kano kanya ngo dushimire bimwe by'umwihariko leta y'u Burundi bwa mbere idahengeshanya gufata mu mugongo abasanzwe bari ku rugamba rwo kurwanya SIDA, tugashimira cyane cyane kandi abafasha Burundi muri uwo mugambi wo kurwanya SIDA ku bikorwa vyiza bama bakora kugira turandurane n'imizi umugera wa SIDA. Tukabifuriza kubandanya badushigikira kuko urugamba ruracari rurerure. Abandi tutokwibagira gushimira n'amashirahamwe yigenga n'amashengero ku ruhara berekana mu bikorwa byo kurwanya umugera wa SIDA bama bariko bararangura kugira bene gihugu bagira amagara meza. Tukabifuriza nabo nyene kubandanya muri iyo nzira nziza. Ariko nuko biruko
intambamyi zozo ziracariho. Nk'akarorero, ibiharuro byinshi by'abandura umugera wa SIDA tubisanga mu bana bafise imyaka iri munsi y'imyaka 4 bitumwe n'abana bavuka ku bavyeyi bagendana umugera wa SIDA. Ibindi biharuro biri hejuru tubisanga mu rwaruka rufise hagati y'imyaka iri hagati ya 15 na 24 bivuye ku bintu bitandukanye bisanzwe bibabangamira mu buzima bwabo. Turateye akamo abantu bose kwirinda na cane cane urwaruka. Turakebuye kandi abarenga ibigo n'abagize ubusambanyi umwuga kugira inyifato runtu kugira ngo turandurane n'imizi umugera wa SIDA mu gihugu. Bizotuma dushira mu ngiro yambona kazoza izodushikana ku iterambere twifuza. Mu kurangiza ndatumiriye abenegihugu bose bazosidukane n'iyonka kwifatanya n'abari muri urwo rugamba rwo kurwanya SIDA ku munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya SIDA. Uzohimbazwa ku igenekerezo rya 4 Kigarama muri uyu mwaka ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Niharambe amagara meza kuri bose, niharambe Uburundi butagira umugera wa SIDA. Murakoze, Imana ibahezagire.